twaraye twumvise twaraye tunabonye Perezida Tshisekedi mu nama yararimwo Perezida wo muri Congo yarayagirije u Rwanda ko ruriko rukora genocide. Inama yabereye mu Busuwisi hari Geneve kabisa. Geneve voilà. Ni ibintu twagerageje kumva, ni ibintu twagerageje kubonesha amaso mu byo yavuze. Mbega aho umusisanguzi ivyo bintu bivuga kwiki? Tubamvuze ati genocide eske yo muri Congo izokwemezwa canke ntizokwemezwa? Inyishu ni oya. Yego. Gituma itazokwemezwa niyi. N'umuntu yashoboye, n'umuntu muri diplomasi ateye ubwoba. Sibaza ko hari umuperezida twaye Congo baganya diplomasi. Babona ku rubuga rwa diplomasi ko u Rwanda yaruhejeje. Ana mu gukora n'u Rwanda bahisemo mu misi yahera bararufatira n'ibihano. Bya byose ni kubera Perezida Tshisekedi. Yego. Aromba. Nubwo ariko araca mu bihe bitoroshe, ariko no mu perezida mwiza. Hello guys, mumeze neza. So ni Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye musumeno maso yinyana. So guys, murinze mutubona hano muramuzi yuko tuje kubaha inkuru zose. So guys, turabaramukije gose cyambere na mbere twegera duhikaze umusisanguzi wacu Liam Promoter. So welcome, uramutse abakunzi bawe, wongera uramutsa twegera tuguha ikaze mu bwami bwa Link Arlene Alou. Yes, katwaramutse abantu bose badukurikirana, abari mu Burundi, hanze y'u Burundi, bari mu makungu, ndavuga Amerika, Canada, Australia, South Africa, hose turabaramukije. Tunabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo, nizere ko baguwe neza, twe tumeze neza, hama abatameze neza no kubandanya basenga Imana, kumbure ejo bizogenda neza, na cyane ko Imana idushoboza buri kimwe. Na cyane. Twongera dusaba abantu bose ko runo rubuga rugiye kuza rurabaha amakuru menshi cyane agezweho y'ubuzima bw'igihugu. Tubuze ubuzima bw'igihugu no kuvuga ubuzima mutegerezwa kumenya. Kumenya na cyane hari abantu bari hanze baba bakeneye kumenya iby'igihugu bimeze gute, bipanze gute. Runo rubuga rwiyemeje kubashikiriza izo nkuru zose. Turafise imigambi myinshi yo kuza turashikira abantu mu ntara hagati, tubavugisha mubona ibyo ariko bararangura, ibyo ariko barakora. Iyo ni projet turiko turategura vuba bwango turayishira mu ngiro. Bagume rero bagira batuba hafi, ubonye kino kiganiro dutera intego dusupportinga, kubera ko ata support ihari my friend. Tuhitamo no kubiheba. Nuko rero. So guys, twongera tuvuga ati urakoze cyane. Ica kabiri reka kwanza tubaze twabamaze tubaze dukora akazi kacu, dukora ivyunguka. Twabamaze badutumye ni babandi nyene ni UNASCOKI, Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibonobono. Bagiye hamwe kugira barime igitego cy'ikibonobono. Nabonye no muri commentaire umuntu avuga ati mbega umuntu yo kwinjira muri kibonobono gute? Kuba umuntu wanyu wa kibonobono no gutwara y'umutahe. Ego. Umutahe mbe haje nangaho umutahe? Ni 12000. 12000. Ego. Twara y'umutahe wawe 2012 ukacuba umwe mu bagize umuryango wa UNASCOKI. Ego. So bisigura ko utegeza gutwara y'umutahe wawe. Ukacobera umutahe umunyamitahe nyene umuico gihe urumva ko projet yo kurima igitegwa cy'ikibonobono mu muyisangiye na UNASCOKI. So reka rero mbanze tuvuga ati kaze mwese mwumvirize ikiganiro cyacu ko aujourd'hui n'umuriro kirazi. Tumatugerageza tubaronderera. So niko no bivuga. Tubaronderera nyabujya ko ubu turi muri cyo bita guerre médiatique. Murazi yuko rero murinze mutubona ngaha Jana Liam Promoter tuba tuje kubaha inkuru. Murazi yuko twama turi ku mwanya, murazi yuko ibintu byose twebwe tubitangira ku mwanya. Iyo tutabitangiye ku mwanya ducerero gatoyi, murazi yuko tuba turi mu bindi. Inkuru ntipfa, inkuru ya mari. Inkuru ntipfa, ariko uyu munsi vraiment ntitwacerewe. Antuka. Liam Promoter. Twaraye twumvise, twaraye tunabonye
Perezida Tshisekedi mu nama yararimwo perezida wo muri Congo yarayagirije u Rwanda ko ruriko rukora genocide mu nama yabereye mu Busuwisi hari Geneve kabisa Geneve voilà ni ibintu twagerageje kumva ni ibintu twagerageje kubonesha amaso mu byo yavuze mbega wowe nk'umusisanguzi ivyo bintu bivuga kwiki bo mu bisanzwe ari inama ya Human Rights Watch ni ikigo kijejwe agateka kazi na muntu so yari inama yari ikenewe ku gihugu cy'u Rwanda kuko yari yitabiriwe u Rwanda rwari rwaserukiwe na ambasaderi wago sinzi ko ari umupfasoni sinzi ko ari umugore Kongo naho hari hagiye Tshisekedi n'inyuma y'inama Patrick Muyaya yarashoboye kugira icyo ashikirije yari inama yariko bariga aho u Rwanda bagwagirije ihonyabwoko ruko rurakora muri Kongo ariko rwagerageje kuvyanka rurabihakana ariko kubihakana ntaco bitwaye kubera ko ntibari gushobora bavyemera rero Perezida Tshisekedi yarashoboye gufata ijambo rikomeye cyane te n'ubwoba yaravuze nti yavuze ingingo zitatu asaba ko boyigako kandi ko bobikorerako ikintu cya mbere cyari muri iyo nama Tshisekedi yavuze nti turakeneye ko genocide yemezwa ari cya mbere icya kabiri turerekana aho genocide yakorewe icya gatatu asaba ko ababikoze bokurikiranwa n'ubutungane byari ibintu bitatu kwemeza genocide kwerekana aho yakorewe ibimenyetso simusiga hamwe n'intuzenye nuko abayikoze bahanwa n'amategeko bo mu bisanzwe twese turazi ko muri Kongo hariko haraba genocide genocide imaze imyaka 30 mbere muri Kongo baramaze no kwitorera izina bayise Genosco umva Genosco ni kuvuga ni ihonyabwoko riba ku banyagihugu mu nzira yo kwiba ubutare amabuye y'agaciro ukagenda muri Kongo ukurikiye amabuye y'agaciro ariko ugiye no kugira ihonyabwoko rero yaravuze aratanga n'ibimenyetso hariho n'amavideo kuri screen bagomba batanga amavideo bakerekana abana bajyamye mu maraso kuvuga igihugu ca Kongo cari cagiye hajya nk'ikintu cavyiteguriye by'ukuri nk'ikintu cavyiteguriye barashoboye kwerekana amapreve yose ashobotse urumva hari jambo ariko natangaye mbonye ambasaderi w'u Rwanda avuga yabanje abaza president w'iyo Human Rights Watch aravuga ati eske ngo bino bintu muri Kongo guri kiragiriza u Rwanda ngo muwamuzi ko ngo ari ibintu bidatohoje cyangwa bidafashe hari jambo yamwishuye yavuze ati ibyo muraza kubivugana ujya twaye ujya wa president atwaye Human Rights Watch aba ati ibyo muraza kubivugana na Tshisekedi hanze muraza gufata umwanya mu bivugane umva ko atagaciro yabihaye iryo ni jambo risugura ko amakungu yose aramaze kubona ibiriko biraba kandi hari raporo yatanzwe na Human Rights Watch mu misi yahera ivuga ko bakoresheje icogajuru satellite barakoresha n'amafone baravuga nti burya muri Kongo ariko harakorwa ihonyabwoko haramaze gufa imiliyoni zirenga 7 z'abakongomani urumva zishwe n'iki zishwe n'u Rwanda ibyo byose byarashoboye kugira nte kwerekana rero hari abantu jewe sinumva ukuntu imyaka 30 ishobora guhera hataremezwa iyo genocide abantu bakwiye kumenya none kubera iki itemezwa kubera iki mu Rwanda yaciye yemezwa mbe urazi ko mu Burundi twakorewe genocide abantu kubera iki bitemezwa aha rero niho hari kibazo
mu masezerano abazungu bagiraniye n'abantu, hariho abantu bitwa Empire Hima, yarayo yuko bashobora kubakorera ibyo bashaka bagafata aka karere k'ubuseruko. Bamaze kugafata bagakora ku nyungu zabo, kugira rivyo babikreye bafata ubwoko la minority, baraza bakababwira ati mwebwe muri ubwoko buke muracinyijwe reka tubaduze, sivyo? Kandi bara ubwoko busa nabo, sivyo? Ibyo rero harabaye amasezerano, igituma mvuze ati genocide eske yo muri Kongo izokwemezwa canke ntizokwemezwa. Inyishu ni oya. Yego. Gituma itazokwemezwa niyi. Hari amasezerano abanye mu 1840 ingahe gabasha, 50 na kangahe. Bagiraniye nk'amasezerano barafise ico nabo basavye, abo bavuga Hima barafise nabico basavye. Ikintu ca mbere basavye kwari ubudahangagwa, bwari ubudahangagwa, sivyo? Ati none mbega nitwabwa ubutegetsi bwacu nibwahera bizogenda hehe? Ikintu ca mbere babemereye barabuhaye ubudahangagwa. Nico gituma uzurabe umuntu wese akukurutse ni direct mu bihugu byabo. Yego. Abana babo biga hanze mu bihugu byabo. Rero ntibashobora kwemeza amakungu, ntashobora kwemeza iyo genocide, ntishobora kwemeza iyo genocide parce que irazi ko yoba ihonyuye amasezerano bagiraniye muri kahise. Yano amasezerano yo kubarinda. Ndatanga akaroro ka hafi. Kubera iki uhora ubona ingene kuri airport Kanombe yo mu Rwanda, ukuntu bashobora kuzana umuntu bamuboshe bakurikiranwaho gukora genocide. Ibatse yana amasezerano bagiraniye, no kuvuga bonyene nibo bakwironderera. Bijya niko biri, no kuvuga nta genocide yo kwemezwa muri Kongo. Ibi birero Tshisekedi ariko asaba abantu bamutambira ku muvyimba. Urumva ntigikunda, we basaba ngo yemezwe, urumva kubera ngo barafise ivyemezo. Ushaka bayfred ushaka kugira ivyemezo vya gute, ntibabiha agaciro. Urumva ntibaha agaciro kubera ko hari amasezerano yabaye hagati yabo yo kubarinda. Urumva yo kubarinda tanke ayo masezerano agihari, ihonyabwoko muri Kongo ntizopfa ryemejwe. Urumva kandi umuzungu n'umuntu wa mbere yubahiriza amasezerano. Umuzungu n'umuntu wa mbere yubahiriza amasezerano. Hakwiye rero kuba ukuntu haba kubera ikaramu yasinye n'isinyuwa. Hakwiye kuba uko kuntu bogira iki bokura mu masezerano, kubera ko nta muntu n'umwe atokwemeza ko muri Kongo ariko harabihonya bwoko. Myaka 30 abantu bicwa bangazwa bunyamaswa, bisigura ko habayeho ihonya bwoko. Yego. Rero nagomba mbwire abantu ko iki ari kibazo gikomeye Kongo, kandi Kongo bariko abazungu bariko barababeshe. Urabona ko baheruka no kugirira idoha ibiganiro by'amahoro. None harayibona nta mahoro hari. Ntayo. Urumva bijya n'ibiganiro byo gusamaza, ahubwo hakuboneka amahoro, ingorane ziguma zigwira. Bya biganiro byo gusamaza hajya wona tangara bamuciye mu ryahumye. Yego, bamuciye mu ryahumye bavuga ati sha kuko barabigize benshi, uzanye ibiganiro baguca mu ryahumye ni direct. Liam Promoter ni hari akandi kabazo na ifise cyo dutera turangiza. Reka uri kuraraba nka President Tshisekedi, yego, kuneza ariko arakorera abakongomani canke kukwitanga ariko arabakorera, kuko se abapresident bose ibintu baca bavyirukamwo ni baki. Afise umutima vraiment w'urukundo, akunda igihugu ciwe, akunda n'abanyagihugu biwe. Mbega wewe uri kuraraba abakongomani bona baze mushimira gute? Icambere umuntu abakongomani kwanza bakwiye gushimira Burundi. Harimo na president wacu, bien sûr, harimo na president wacu, kubera ko ni ibintu bidasanzwe cyane ku bintu
ariko arakora ariko kandi ku rundi ruhande abakongomani bazokwandika mu bitabo byabo vy'amateka bayagiza Perezida Tshisekedi cyane kuko urabona ibintu bitakoze mu butu ibintu bitakoze Kabira Pere bitakoze Kabira Fisi we wari karabikora Roma n'umuntu yashoboye n'umuntu muri diplomasi ateye ubwoba sibazo ko hari umuperezida twaye Kongo baganya diplomasi babona ku rubuga rwa diplomasi ko u Rwanda yaruhejeje ana mu gukora n'u Rwanda bahisemo mu misi yahera bararufatira n'ibihano bya byose ni kubera Perezida Tshisekedi yego Roma nubwo ariko araca mu bihe bitoroshe ariko no mu perezida mwiza ni mu perezida bakongomani bari bakeneye abakongomani bakwiye kumushigikira bakamusapotinga kugira ngo bagumane intwari yabo yego sivyo nabo n'abanyarwanda ari umunyarwanda araho umuze haraho avugisha ukuri mu Rwanda ahubwo bazova mugirana nabi barafinda reka ndagushiremo akaudio kiwe natoya ahantu umve ingene yarika ahayagiza nani Perezida Tshisekedi hamwe n'abarundi muri rusange iraburi ikihe kingana iki ngo yegure niyo yavaho uzaza niwe bazabona ko ari umwanzi mubi gusumbya Tshisekedi rero reka nkubwire niba hari umuntu witwaye nabi ku butegetsi bwe ahubwo baza abanyekongo ninde witwaye neza ku butegetsi bwa Kongo ninde washoboye guhagarara ku ruhando rw'igihugu akadefanda igihugu akakirinda abantu b'abamamyi bose baza kukimama uwo ni uzajya mu bitabo by'amateka ko yahagaze bwuma bumetalike nk'uko umunyarwanda ashobora guhagarara ku Rwanda ntihagire uruvogera Tshisekedi buriya urabona ko azajya mu bitabo by'amateka arimo neza kuko ibyo Mobutu atashoboye Kabira Pere ibyo atashoboye Kabira Fisi imyaka 18 yamaze ku butegetsi ibyo atashoboye we yarabikoze diplomasi mpuzamahanga ntazo bigeze bakora we yarazikoze internal management yarabikoze conflict management ziri internal and external yarabikoze urumva Kisekura mwanzi niyo mpamvu yabonye iryo ranka Kisekura mwanzi kivudukana mwanzi urumva amazira muhaye Kisekura mwanzi kivudukana mwanzi sematama b'abakongomani abanyekongo azaba mu bitabo by'amateka by'abanyekongo azaba kandi uriya ni uzarengera bariya bose ubona bagorofanga uriya azarengera abantu bose bagaragaye ko barengana ni uzabarenganura akandi azasiga sinye ko abarenganye n'aba bazarenganurwe muri ubu buryo uzamusimbura azaza byubahiriza ahubwo azahura nawe n'urukomeye cyane ahubwo azabe aryatize gusa ariko se izi ntambaro zo muri Kongo ubona amahanga atazagera agafata Kongo urumva amazina ya mwinshi aharageze haravuga n'abarundi aravuga ko n'abarundi bajya bakaravye urumva no kuvuga ibi byerekana ko hari abanyarwanda benshi bamaze kurambirwa kandi bamaze kubona ukuri bazi neza ukuri bazi neza ati mbega u Rwanda rwacu ruri hariya kubera iki hariya kubera amabuye y'agaciro mu bisanzwe niyo bakurikira nta n'iki yarashoboye kuvuga ngaha aravuga ati aravuga ati bane twebwe turemera abarundi kuko abarundi nta muntu bavogera abarundi nta muntu waja guhurunganya ati umurundi umusotoye rimwe kabiri gatatu kane ya gatana kuvuga ati egerayo so nuko amateka azandikwa vrema bazovuga ati harabaye umuperezida mu Rwanda yarameze ukuntu kurega bizokwandika nta muntu ivyo bintu atovyibuka kandi amateka ntigera hera nuko amakuru y'uno munsi yarayo so Liam Promoter reka tugushimire cyane vrema ikintu cy'ubusanguzi urumwe ku mubumbi tujye kunaba nawe kubwiye kuri number 1 hari abantu bihoreye impungu barenze batinya kuza kuvuga barenze ariko twababwira ufise ubunya turi muri periode yaho umuntu wese teza kuba ingwanyi y'igihugu kubera ko leta yacu ntiyoguma igwana ingwano ziboneka n'izitaboneka natwe ngo turebesha amaso
ni ngombwa natwe tugira ico duterereye kubera ko bino bintu tuvuga ari abantu benshi bishikira nuko so reka tugushimire cyane rero urakoze cyane n'abandi bose mwamufise ikibazo canke ico mushaka kutubasangurira andika muri commentaire turi hafi yanyu dusesangura abaje bugica kabisa. So thank you so much. Thank you.